kuko abantu bazi ko utunze ari uko ufise ibihera vyinshi ufise makonte muri banki. Je nariravye nsanga agaciro mfise ndi umutunzi, nari umugenerale mu gisoda, mugabo ndavye umushahara ntiwashobora gutunga abana. Kandi nuno munsi ndabwiye nasanze nta mukozi wa leta ashobora gutunga naho wozana iki kiretse uri umusuma. Ngiye muri leta ubwo buzima uzobukura hehe? Ko ari wewe wari kuyibeshaho none ugiye kuyirya. Iyo ngorane yaratumye haba injyane muri bihugu byacu vya Afrika. Kumva yuko uzogira ubuzima ari ukugiye gukorera leta, abagiye ku butegetsi baca babona ko bavuyemwo mu bene gihugu ataco bagipfana ngo tuvyaranyabo. Abo nabo bene gihugu nabo bakavuga bati nanje sinzobaho ntagiye hajuryari. None twese ni twaba fonctionnaire ba leta. Twebwe twize nabi. Twize ngo rosusore buhunde est extrêmement pauvre. Abo kuri generation zacu barabizi. Barabitubwiye neza turavyiga turabinonosora uko nyene tuvyemera uko. Ugwaruka ni mashini. Ugwaruka muri mashini. Aho bukera amahera avuye muri burya butare nyene tuzoheza tuyagura yandi mamashini. Twimberero gushika kure bigashoboka kandi vyinshi. Hanyuma busubire buce kuko abahinga ndiko ndababona. Busubire buce duce tuvuga tuti ubu rero harageze yuko duhingura ubutare bwacu dushore twibwitwa ubutare batakivuga ngo tenere nikombye. Ahubwo wowe ubaye umukuru w'igihugu ukabura umuntu utazi gutahura umuntu uri, ahubwo umukene cyane kuko abantu bose bazikura umutunzi baguma bazi wawe bashengera ngo mpaka uronke ivyo bakwiza hehe. No kuvuga yuko wizeye umushara wawe na ucuba umukene mubi. Kanakeza wabaye inkerebutsi wa mbere mu gwaruka uwo mwaka. Rero nagomba kubanza gushimira mwebwe mwitavye uru rubanza, nyakubahwa umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, banyakubahwa mwebwe bashinga amateka n'abakenguza amateka, harimwo n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, mwebwe mwanyakubahwa bashikiranganji mugeze urwego nshingwabikorwa rw'igihugu, mwebwe mwanyakubahwa muserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, mwebwe muserukira ibihugu vyanyu gaha muri iki gihugu cacu n'amashirahamwe mpuzamakungu. Mbere mbonereho guha ikaze Madame Roseline Akombe yaje ava New York aserukira igisata Peace Building. Ico gisata kikaba gifasha cyane bimwe biboneka mwitunganywa y'ibiganiro hagati y'urwaruka rwa Afrika. Nashaka mukomera amashi. Nashaka kandi impe n'ikaze Monsieur André Abel Barry, nawe akaba aserukira OIF. OIF nayo ikaba yama yafashije bimwe biboneka muri ibi biganiro hagati y'urwaruka rwa Afrika. Ntibari barosa akanya ko kuba kumwe natwe igihe twavyugurura, mugabo no munsi tukaba turi kumwe. None rero turabaye ikaze kandi tubakomera amashi. Kandi ndasubiye kuramutsa nifuriza amahoro y'Imana urwaruka rwose rwavuye mu bihugu bitandukanye bigize uwo mugabane wa Afrika bije ngahi Bujumbura muri ibi biganiro vy'urwaruka. Namwebwe ndabakengurukiye cyane kandi saba yuko twabakomera amashi cyane. Ndakeje kandi n'urwaruka bw'u Burundi
ruriko rurerekana akarorero yuko byose bishoboka iyo abantu bashize hamwe. Nkeze mwewe gwaruka muri mu bisata bitandukanye musanzwe muriko murakora mu iterambere ryanyu n'iterambere ry'igihugu, namwe bwiragira mu ntiza amashi yanyu tubakomera amashi. Uno munsi rero nakanyamuneza kadasanzwe kubona turiko turasozera ibiganiro bihuza urwaruka rwa Afrika vyari bimaze imisi 3 ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'urwaruka rwa Afrika. Nakaryo kandi ko kunakeza mwese urwaruka uko muri, baba bari mu Burundi baba n'abari mu bindi bihugu vya Afrika, tubakeze kuko biraboneka neza yuko dutanguye gukanura, dutanguye kuva ibuzimu tukaja ibuntu. Ndanezerejwe n'uyu munsi kuko uko buke uko bwije nguma mbona ibintu bihinduka. Nobanza gushinga intahe gatoyi mu 2020 igihe mwebwe abarundi nyene mwanyizera mukavuga ngo ndabaje imbere, nicari gikorwa cyoroshe imbere y'urwaruka. Ntivyari vyoroshe kuko aho naca hose hariho ururirimbo ruvuga ijambo ryitwa chômage. Aho naca hose ndabasiguriye nkavuga nti birashoboka ko umuntu ashobora kuva muri izo ngorane za chômage. Ndabasiguriye bose wasanga mu nyuma bagira ngo bagira bitegere, bakambwira bati Mutama bisaba umutahe. Nanje umutahe ntawo nari mfise. Ndasubira inyuma rero ntangura kwiyumvira none ntibishoboka yuko urugwaruka ngo ushobora gukora imigambi ko rukibasha. Niho natangura kwiyumvira nti mbega ko bose bariko barondera amahera kugira batangure, amahera n'igikorwa hatanguye iki? Ndasuzuma neza nsanga hatanguye igikorwa. None kubera iki twese tuguma twiyumvira yuko kugira dukore dutegeza kuronka amahera? Dusubiye inyuma gatoyi nasanze keshi iryo jambo ryitwa chômage riri mubize. Kubera iki abatize bobo batavuga ko arabashomeri kandi nabo nyene bakenye? Kuko hari hateye igihe uwiza ari wavuga yuko ari umushomeri, ncasanga twize nabi. Nasanze twize nabi. Turasubira inyuma rero, subiza amaso inyuma. Burya ico umuntu aba ni ingene yakuze. Jewe abo tumaze kubana kuva mu gukura kwanje, nta muntu yigeze yumva na rimwe nidoga yuko je nkenye. Kuko ntushobora kwidoga utunze. Kuko abantu bazi kutunze ari uko ufise ibihera vyinshi, ufise makonte muri banki. Je nariravye nsanga agaciro mfise ndumutunzi. Nabanje kubaza je ngugwa ngahe. Maze kubona yuko ntunze, ico ngugwa arico ntunze, niyumviriye none umuntu yogikoresha gute? Ncasubira inyuma mu bwana bwanje, ncasanga jewe niga mu mashuri mato mato, je narinzi kwironderera ayo mahera kandi niga mu mashuri mato mato. Kuko jewe noroye inkwavu n'inkoko nkiri mu mwaka wa 4, mu wa 3, mu wa 4 niho natanga. Ndaraba none je amahera nari ndayakuye he? Nca ndabona ingene nayarondeye. Imisi yose ubanza kumva ico ukenye hanyuma ukakirondera. Niba ukenya amahera ubanza kumva ko ukenya amahera ukayarondera, ntuyatora. Kera tukiri abana ugiye ku isoko haraye hare mu isoko warasanga bataye n'inoti ya 10. None ubu nta nugita amahera. None uzoyatora he? Abo bavuga ngo bari mu bushomeri nasanze bavuga ngo bariko bararondera akazi. Kurondera akazi uzokarondera ukabure. Jewe rero nkiri mutoyi je narondera amahera. Je naratsivye ibiziriko. Ikamba murayizi, Gatane murayizi.
nimwiyumvire wiga muri primaire ukavyuka saa 9 y'ijoro, ubu nabonye hari imashini zisigaye zikora ya migwegwe. Tweho twabikoresha intoki, ukavyuka saa 9 y'ijoro, urazi ingene bibaba uri kurabikubita bikambaba nkavyemera, nkaja kwishure namaze kuronka ubugwegwe buvuyemwo ikiziriko, kandi cagurwa amahera 10 nticagurwa menshi. Mugabo ico nabona nuko imisi yose hagera kuwa Mungu n'imiburiburi ifise ibiziriko 10 ishora amahera 100. Nca ndagura urukwavu, mu nyuma ndagura inkoko. Ndabona yuko umuntu ashobora gutangurira kubusa agatera imbere. Jewe naragize ivyago, jewe yabaga bwanje bwapfuye uko nyene ndaburorera, kuko nari ngeze mu mwaka wa 3 muri kaminuza, haca haba amagume yamaze imyaka 10. Nasubiye kuja habona banyita umukuru, mugu mukuru akenye. Nkiyumvira nzobaho gute, nsubira kugarukana bwa bwenge bw'inyuma. Nsanga naho wowe uri umukozi wa leta ntibishoboka yuko ushobora gutera imbere udafise ivyo wikorera, utazi kurema itunga. Nari umugenerale mu gisoda, mugabo ndavye umushahara ntiwashobora gutunga abana. Kandi nuno munsi ndabwiye nasanze nta mukozi wa leta ashobora gutunga naho wozana iki, kiretse uri umusuma. Ubusuma nabwo nibwo turwanya. Nico gituma ingorane twama dufise mu gwaruka, iyo tubonye iyo ngorane dufise y'ubukene turondera uwo tuyitako. Uwa mbere tuyitako, tuyita kuri leta. Leta, uwo mugabo yitwa leta naramurondeye dutakwishavu ndamubura. Naratembereye nguma ndamurondera ndamubura ngo ngire ico ndamwibaritse. Ncasanga leta ni twebwe twese abene gihugu. None tubaziki nitubaze twebwe nyene kugira iyo leta ibeho, ibeshwaho n'ibikorwa by'abene gihugu. Uvuze rero ngo nzoronka ubuzima ngiye muri leta, ubwo buzima uzobukura hehe? Ko ari wewe wari kuyibeshaho, none ugiye kuyirya. Iyo ngorane yaratumye haba injyane muri ibihugu byacu bya Afrika, kumva yuko uzogira ubuzima ari uko ugiye gukorera leta, nkuko umenga n'umugabo yicaye hajya. Ico caratumye haba injyane, kuko uburuhiro usanga muri ko muryana hagati yanyu mwebwe nyene mugize leta, kuko ntawe mubona uwo leta. Haramurigira mwumva ngo yakomeretse, ngo canke yapfuye, ni mwebwe nyene. Igihe cyose umwene gihugu ariho, leta ibiriho. Ivyo rero ntitwari bwabitahure, tugataka umwikomo abandi. Nugwaruka muze murabe, n'ubu turiko turategera umwe wese yumva ko azoronka ubuzima agiye gukora muri leta. Dusubiye inyuma rero, camwiyumvira jewe arije bavuze ngo ubu ni userukira leta. Niho nagiye gutegera ko leta ari abene gihugu bose, no kuvuga serukira abene gihugu bose. Irihanga niryo serukira. None iryo hanga ndarisaba iki? Ndaribwira nti dukore tuje hamwe twese. Nasanze rero iyo wakuze nabi n'iherezo ryawe riragoye kuba ryiza, ariko nagira ndabakeze mwe bw'ugwaruka, ndabakeze ugwaruka rw'Uburundi, kuko mwakuriye muri nankana mukura nabi, ariko kuva mu 2005 murivyukiranije gushikaho mu bugwaruka rw'akarorero ruboneka. Ndashima ku bugamburutsi bwanyu, kumva no kumvira, kuko ubuzima bwacu bwose buri ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi. Kumenya rero kurema iryo tunga ngo turigire turikuze, naco nikindi cigwa, kuko wasanga n'abakozi ba leta bicaye ngaho ntibiyumvira abandi batari muri leta, batari abakozi ba leta. Abakozi ba leta bitwa basuku, kuko ni service publique. Abo bari muri service publique, au lieu de servir, ahubwo baciye bisereva, aho gusereva abandi. Nico gituma injyane muzosanga bakubwira bati
ni bamwe bashaka kwigumiza ku butegetsi n'abandi bashaka kubushikira bagwana. Abagiye ku butegetsi baca babona ko bavuyemwo mu bene gihugu ataco bagipfana ngo tuvyaranyabo. Abo nabo bene gihugu nabo bakavuga bati nanje sinzobaho ntagiye haryuryari. None twese ni twaba fonctionnaire ba leta bizogenda gute? Injyane naho zatanguriye, nico gituma rero nkenguruka uno munsi. Kuko jewe imushize imbere mwihanga, icambere nuko niyumviriye nti none iki gihugu cacu tugikuze gute? Igihe natangura kuvuga, abantu bose bavuga ngo Burundi nico gihugu cambere gikenye kw'isi. Nanje havuga nti nico cambere gitunze. Bati gitunze iki? Ufise umutahe ubutunze. Aha mwese murabonye na wa wundi afise ubumuga yuko arosa agashimwe. Camwiyumvira urya gakora gushika hashimirwa mu Burundi, mugo umugabo afise amaguru abiri n'amaboko abiri yirirwa arasenga. Ariko aridoga kwa Kenya. No kubera ntaritahura wenyene. Kuko nararavye ubaye n'umukuru w'igihugu ntushobora gutunga. Ahubwo wowe ubaye umukuru w'igihugu ukabura umuntu utazi gutahura umuntu uri, ahubwo umukene cyane kuko abantu bose bazi kuri umutunzi baguma bazi wawe bashengera ngo mpaka uronke ivyo bakwiza hehe. No kuvuga yuko wizeye umushara wawe na ucuba umukene mubi. None ko bamenya bati yahembwe ngo tuje gutembera. Ariko iyo witahuye nawe ukabandanya ugakorera igihugu kongera ukikorera igenda neza. Jewe sanzwe rero niyizi ndakora. None kubera iki aho nkura nanje ubuzima ntohigisha abandi? Niho rero mu 2021 mwabonye twacere tunganya inama y'ugwaruka bafise amashure menshi babona kurusha abandi, kugira twicare hamwe twese turondere inyishu. Inyishu nimwe mwayitoye muvuga ngo ni jewe nashizeho payeje. Inyishu yavuye mu rujya mwiherero w'ugwaruka mwebwe nyene twicaye hamwe tuti twokira gute. Mwarabonye ko twatoye inyishu, kandi inyishu twatoye irarama kuko ivyamwa vyayo biriko biraboneka. Nkuko nabivuze twugurura ibi biganiro, nta hantu namwe hazova itunga atari uguhingura itunga kama Imana yaduhaye. Iryo tunga kama ni irivu, n'ubutare, ni ibidukikije, ni ububwenge yaturemeye kuko nka Teyise n'ubwonko muriko murahingura. Teyise murabonye akaranga n'imico kama, harya nitunga kama. Murabonye abaririmbyi bahiganwe. Hariho umuntu ngaho igituma tutatera imbere cyane nko muririmbyi bacava ngo urya n'umubandi. Uno munsi umuririmbyi arafise agaciro. Umuririmbyi, ukina, umukinyi n'umugwizatunga. Umuririmbyi n'umugwizatunga kuko arema itunga. Bishurove yari hajya ari umukene, mugara avuga ati je ngira ndema itunga, ararirema akorekije imico n'akaranga. Birakunda ararirema kuko nitunga rishasha ritari rihari yaremye. Umuntu ajisha impuzu nitunga uburemye, ubuhingura kuko ariko ahingura ryatunga kama. Aho twaratanguriye ngaho, mugabo jewe nk'userukira ihanga ndazi ubutumwa mfise. Burya abantu benshi bararaba ngo umukuru w'igihugu ngo ajejwe bijya vyanditswe mu ibwirizwa shingiro, ariko hariho ibindi bitanditse mu ibwirizwa shingiro. Abene gihugu barinze bagushira imbere, hariho umuhamagaro wundi. Nico gituma nga mu Burundi Imana twayihaye ikibanza ca mbere. Icambere usoma mu ijambo ry'Imana, umukuru w'igihugu ajejwe iki? Niho nabibonye neza. Ajejwe kwerekana inzira iroresha ku buzima bwiza bw'abene gihugu. Inzira ijayo niyihe? Ubwa kabiri agaca yerekana ingingo zikurikizwa kugira iyo nzira irame nizihe. Hanyuma n'igikorwa gitegerezwa gukorwa kugira ngo ubwo buzima bw'abene gihugu buboneke.
none igikorwa uri umukuru w'igihugu wobwira bene igihugu bokora kugira baronke ubuzima bwiza n'igihe ko ari uguhingura. Ncasanga rero twari dutunze ntitwabimenye, twebwe twize nabi, twize ngo rosusore buhunde et extrêmement pauvre. Abo kuri generation zacu barabizi, barabitubwiye neza, turavyiga turabinonosora uko nyene tuvyemera uko. Ariko narasubije amaso inyuma ndavuga nti aha muri Burundi hari hitunga, hariho umurima weze watunaniye gusoroma. Casanga dufise urwaruka rwinshi rufise inkomezi, none uwo murima ko weza akaba ari uw'abarundi, ari uw'iwacu twebwe abarundi, kubera iki utawusoroma? Niho rero nacenda bakangurira nti ngo tuje gusoroma umurima. None ubu murabonye ko uratanguye gutunga imiryango wa murima. None iyo wimvye, iyo uriko urakora ntuburi gukorera abarundi. Hajya ujya murima muriko muwusomera ku izina ry'abarundi, abarundi bategereza kubahemba, hanyuma amahera abonetse akaba ari azoza kubaka rero vya bitaro, y'amashure, y'amabarabara. Hariho uwavuga ngo turindiriye abanyamahanga kuza kubwimba, ngo kutagira imashini ntibishoboka. Twaraye twerekanye yuko bishoboka. Ugwaruka ni imashini, ugwaruka muri imashini. Aho bukera amahera avuye muri burya butare nyene tuzoheza tuyagura yandi mamashini, twimbe rero gushika kure bigashoboka kandi vyinshi. Hanyuma busubire buce kuko abahinga ndiko ndababona, busubire buce duce tuvuga tuti ubu rero harageze yuko duhingura ubu butare bwacu dushore twibwitwa ubutare, batakivuga ngo tenere nikombye. Ivyo ni ugwaruka garura hari amamashini yo kuza barabitandukanya ariho. Hanyuma busubire buce kuko nabonye ubuhinga murabufise, busubire buce vya bindi rero twahora tugura bahingwe muri bwa butare bwacu, anatwe tubikorere ngaha duheze dushore. Mwumva ari intambwe igira kangahe? Nagira ndabamenyesha yuko ngaha mu Burundi bishoboka yuko dushobora kuba hata kintu na kimwe tuguriye hanze, nta na kimwe. Iyo mpuzu wambaye iva mu ipampa, mu Burundi ipampa riramera. Ahubwo nagira sabe aba bari batanguye umugambi wo gushona impuzu batangure biyumvire kuja hamwe, turimo ipampa, hanyuma gushika tuzogira imashini zigira inyuzi tujishire ngaha, hanyuma dusigare dushora hanze impuzu. Kuko haba mu kiyaya ca Kumoso, mu kiyaya c'Imbo, mu Kirundo hose ipampa rirahaba. None n'igicobuza ko turirima, hama tukazana imashini gahingura ikagira inyuzi, tukajisha igitambaro uko tucifuza. Dushatse ubunyene korora amaswa birashoboka. Naragiye kurabaho borora mu Bushinwa ngiye kwiga ubwenge, ndabona ingene bayorora, no mu Burundi twoshobora kuyorora tugakora ibitambara n'ibintu vyoroshe kuko ngaha arahaba. Ni waba ushaka kiya gitari bishuro bavuza, zirya nsinga ziva muri kwivre ngaha mu Burundi iruzuye. Abakoroni bari barayimaze bayimba iyo ngaha mwisare. Twasanze ikinogo gipima metero zirenga 150, ngiyango ni imodoka icamo uko umugabo acamwe ahagaze. Kwivre yacu na cobalt barayitwaye, muga ntibigera batwibira akabanga bati burya muratunze hajya. Nuvuga izo nsinga z'amatara turashaka kuzikorera aha. Ahijya ibugarama nagiye mbona umuntu ariko aradutwenga ati mwe murazi yuko mwubakisha ubutare, hariho umusenyi wera muhora mubona, ujya musenyi urimwe ubutare bukora ama plaque solaire. Nkujya akora ama plaque solaire acabarayumvira ati natwe tuze dukorera ama plaque solaire ngaha bayagure. None ufise lithium, ukagira nickel, ukagira titane, ukagira cuivre, cobalt, mbwira amabateri nitwe yakorera ngaha yose. Ama plaque solaire tukakorera, dufise za bauxite zivamwo aluminium, nta kintu nakwe udafise. Ubutare bw'icuma dufise ngaha nawe hazora imyaka imiliyoni 100 ntibuzopfa buheze, kuko ivu ryose ry'u Burundi n'ubutare bw'icuma gusa. Noneho buriki ko imiduga tuyikorera ngaha. Erega bitangura ku ntambwe ya mbere, ubwa mbere ukoresha amaboko. Mukurima kare
batanguye bakoresha amabuye hanyuma bavuga bati duhingura isuka. Mu Burundi nyene barihingurira amasuka kubera iki babonye ko bakeneye kurima amasuka bayahingurira ngaha. Ni kubera iki none tuyagura hanze dufise ico cuma kandi n'abasokuruza ubwo butare barabucura. Nabonye arakomeye urya narabagendeye irya development what ya yindi umwe abo wa mbere narabagendeye sanga bamaze gutangura ubuhinga bwo gukora icuma kugira ajya amamashini baze bare bayakora mu vyuma bihiguriwe hanyene mu butare bwacu barataguye. Naragiye kubaraberega ugwaruka rwishi nkuko Nagahere yabivuze ndarugendera iyo mbonye umuntu yazanye akantu kabirya nca niruka kumutera intege nkamugendera. No kuvuga yuko nk'ico cuma nitwagihingura hazoca haba ya mahinguriro akora imiduga akora ivyo byose vy'icuma bibere ngaha. Aha nta kintu na kimwe tudafise. Mugabo utangura rero utanguza amaboko ukaduga hingura gatoyi ushika kuri kimwe ushora uti ngira shori telefone none titande ntituyifise ngaha. Amatelefone twayakorera hanyene tererare ziri ngaha. Tererare dufise iteye n'ubwo bani vyinshi cane muri rya misozi kuva imutumba gushika hariya za Mayuyu ni tererare gusa. Mu Ruyigi hari Muriza hariyo tererare, mu Kayanza hariyo tererare. Ivyo biruzuye none mwumva ari iki twoja kurondera hanze. Rero icambere tuwe na moyo umutima ubwa mbere wemera ko dushobora gutera imbere hanyuma umutima wihangana kuko n'urugendo kugira utera imbere n'urugendo urarushishikara kandi uzoshika amahoro. Mugabo udafise umutima wihangana urugendo urucira hagati. Birashoboka rero yuko dushobora guhingura ubutare bwacu tugahingura isi yacu igihugu cy'u Burundi tukacubaka tutagisumira ikintu na kimwe hanze. Mwava muvuga ngo w'igitoro aha dufise petrole haba muri Tanganyika hariyo petrole hari igihanga hagufi yo yajya mu Rukoko ni hariyo petrole ngaha uja za Kabezi hari imbizi ya petrole novuga hasigaye ko tuvyimba nta na kimwe tubuze ngaha. Mugabo twari twasamariye twari twarabuze uburongozi bushobora gutuma twiyumvira nuko amaturo turiyumvira iminsi yose. Mpora ndaba amagaba ngaha buri indege bariko baravyinira amakungu amahera ntimuzamuzanye hajya muba muri muremye hajya muba muremye itunga. Nukuvuga nta kintu na kimwe cyoshobora gutuma twebwe muri iki gihugu cyacu tuba bakene. Gusa ingorane twagize abantu b'incabwenge bize nabi buyiga yuko ngo urose diplome ngo biba bikwiye. Twize ngo urumva ngo wize hari akarimbo turirimba ngo abo bose mubona bari bameze nkatwe none barahindutse bameze nk'abazungu. Ngo wize gusa gucuba nk'umuzungu. Nico gituma hari akantu namanda babwira kugira ngo mudabakebure mbwira ahantu murumva ngo abasuma bamenye inzu bagiye kwiba diplome ngo nuko babonye ko ari umudogiteri ayifise. Hari diplome barigara biba mu nzu diplome y'ukuri bangaha diplome shaka ugenda uyite mwibarabara uza ariko bavuga ngo ari umuntu yataye diplome mugagera uti noti ya 10 turabesha uti noti y'ibihumbi 10 nta ugutorera. Nukuvuga yuko abakera twebwe twiga tuzi ngo uzocuja gukora muri leta ngo uzocuronka akazi muri leta none leta izoguhemba yikuye hehe abasitwaye bayo badakora izoguhemba yikuye hehe. Twese rero twari tuzi tuzoca twicara duce tuba nk'abazungu ntitwiga ico tuzokora kugaya akazi. Hari habo nabwiye nti ushaka umutahe kuburira barabara uraba ubunyene kwa mahera udaca winjiza. Genda mubaze koperative ngaha muri kaminuza igira isuku mu mabiro amahera ntibafise mugabo kera ngo umupware ngo ntiyikorako niko twiga ngo yambara longue marche
ngo ntegereza kubaho nk'umuzungu, nambara ikositime nk'umuzungu, ntegereza kubaho uku. Ibijya n'ivyo vyatwononeye. Uno munsi nagira nkebura urugwaruka ngo ngaha mu gisagara ca Bujumbura no mu bindi bisagara hariho amahera mwirirwa murahonyanga murengana. Uburimyi mu Burundi bwateye imbere. Burya bucafu bwose mubona twirirwa turababara ngo hari umwanda. Burya bucafu murashobora kubufata ubunyene mukabuhingura mwimba ikinogo gusa mugashiramwo mugaca muduhamagara twebwe abarimyi. Amahera turabaha ntimuduha ku buntu. None se amahera mukeneye? N'amahera turayabaha. Burya bucupa bwa plastike hariho abandi bataguye kubuhinguramwo, harimwo amapave ava mu maplastike. Hajya wewe hakaba ujejwe gutora burya bucupa no ujejwe kubuhinguramwo ikintu. Nta kintu na kimwe cyo dupfa kubusa. Hajya tubona hoho ibi vyatsi batema bijya vyose bihinduka mase, abarimyi bagaca baza kugura, wewe usigarana amahera n'abarimyi bakarima, hanyuma ya mahera ni uzokoresha mu kuja kugura ibindi ukeneye. Ntitugaya akazi rero. Hariho abize ubu birirwa mu kirombwe bariko barimba, muhuye wovuga ngo urya muntu ingera asa n'agahabwa, uti hera zipo. Wewe uracuvuga uti hera zipo. Mugabo umuntu abonye muri ko bijya bivu yovuga kago bijya ntavyo nokora. Mugabo duhuye kuwa Mungu mugiye mu misa nahera mufukoni usanga ari sawa. Usanga ari sawa. Burya rero twari twarajujuse, ubu rero tuva ibuzimu tuje ibuntu. Bane ba mama ndababwire, je naho nagenda umukuru w'igihugu ndarima ndorora kandi nungutse n'ubundi ncangira kandi kuko je ndafise abakozi ibyayo byose barenga nk'amajana 250 bose nama ndabigisha ntamahera muhembwe wanje genda mukora ikintu kuko ukazobaho baguha mu ntoki ntuzofuteye imbere. Ushaka uno munsi akakazi kohera nobaho gute? Numvise akabazo mwabajije keza cyane kabatumye mutera imbere ngo mbega kaya kantu karakomeye umwe wese agatwara ngo mbega nk'ubu jewe mfuye igihugu covuga ko gihomvye, coba gihomvye iki? Banza urabe wewe igihugu ni giki gikoreye ku buryo wewe upfuye kizovuga ko gihomvye ucuja ku kivi uvuga uti bari bakeneye umuntu akora aka kantu none aba bariko barakora ibintu byose abajya bashorera bacavuga ngo reka ntuzewe turahomvye wa wundi yitavye Imana. Kubera twese turafise impano umwe wese ashobora guha ku wundi. Wewe ufise impano yawe nanje mfise iwanje, urankeneye nanje ndagukeneye. Nico gituma twese dukora. Mpamagariye n'aba fonctionnaire bo muri leta bose yuko bateza kugira ico bakoze nabo bakarema itunga, bareme itunga kuko tudakoze uko igihugu cyacu ntikizokwigera gitera imbere. Rero kuri uyu munsi je mfise akanyamuneza kuko ndi kumwe abumva kare. Aha ndi kumwe n'abagwiza tunga atari abagwiza bukene, ko twamaze kumva ko dushobora kurema itunga tukagwiza itunga. Ubu rero twebwe twishushe neza dufata urugendo kandi imbere harabona. Icari carananiranye kwari ukumva ko twese dushobora kuja hamwe tugakora imigambi y'iterambere. None rero kuri uyu munsi ndakeje inkerebutsi ndazi ni benshi ahubwo n'abatanga amanota barakomeye kubona mushobora kuronkamwo na batatu. Ni benshi abariko barakora ibintu. Inkerebutsi ni nyinshi ahantu nca ndazibona. None rero ndakeje inkerebutsi mwese muri inkerebutsi ndabakeje cyane kandi ndabufise umwizero muri mwebwe. None rero duce twitegura, murumva ko aha tubandanye ukunyene dukeneye izindi nkerebutsi mu mwaka uza ziba zakoza kandi gashasha. Kuko ubu ntuduharire ibyo wakoze mu mwaka uheze, duharire ibyo ukoze muri uwo mwaka. Tugume dukora turondera gashasha twerekana yuko hariho ikintu natwe dufise. Tumenye yuko tworondera ikintu uwo ari we wese azotugurira. None rero ndashimye babashimiye kandi ndazi yuko
kajya n'akamenyetso gusa naho ku mupfuko naho nyine ndazi ko ababaye abambere baronka ariko rero ku munsi nk'ubu naje simpora ngenda ntagavye naje mpora ngaba none ega nawe ndabona inkerebutse no munsi mbere nshenga biramabwaba Bishurove ntagire ishari kuko namuhaye inkwavu amagaba muze musange neza kwiraro hari ya ruguru muhira ndabaha inka zibiri nziza z'inzungu gutyo namwe muce mugira koperative mutangure mwerekane ko mufise igikorwa mukora kandi ndazi yuko zizobabera umugisha hariho umuntu yambwiye ngo umukuru w'igihugu wahaye ikintu ngo ntikigenda akagirire hariho uwo nahaye amahera 200 umunsi umwe caramubwira nti ndaguhaye amahera ntigenda winywera inzoga mu kabare ntusorora abandi bagenzi ngo sorora ngo aya nzokwereka icavuyemwo yambwiye 200 ngo afise inka 3 kandi nta myaka 2 irahera erega hariho umugisha uzuku nyene uko Imana ihezagira twese duhezagirana gushikaho tuzosaga twese dutunze hariho abahora bantwenga ngo navuze ngo nshaka ko abarundi bose batunga n'ubu ndabisubiyemo nivyo nshaka ngo ntibishoboka birashoboka abarundi twese dukoze nta numwe atazotunga nta numwe igikuru no gukora gusa kandi tukagira umutima ubikunze tukaguma twebwe tuzi ko tuguma mu bumwe bwacu turi umwe kandi tumenya yuko dutegerezwa kubungabunga amahoro umpa amahoro nanjye ndayaguhe twese tuyahane duce twibera mu mutima mwiza muze murabe Uburundi kizoba igihugu isi yose izoza kugendera kandi igitangarira mu gihe gitoyi none rero saba Imana mushobora byose ihezagire ibikorwa by'amaboko yanyu murakoze cyane.